Reka mpere ku kibazo ca mbere cashikirijwe n'umumenyesha makuru wo muri BBC gahuza miryango avuga ngo hari imyidogo ngo hari abenegihugu basabwa ngo dupapuro twerekana ko baguze umwavu ngo imbere yuko baronka baja kwiyandikisha. Oya basavye yuko ngo babaza ko bafise izo mpapuro kugira bamenye ko abanyagihugu biyandikishije canke batiyandikishije. Sinzi ko nakifashe neza ko yakibuza ari kumenga iciyumviro cyarico. Ico no bivuga coco murazi yuko amatora yerekeye abenegihugu bose. Hama abenegihugu nabo batwagwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Ngira ngo musanze mubizi. Ubutegetsi bwose burafise ingene buhimiriza abenegihugu kwitaba igikorwa iki canke kiriya. Ku bakoroni bo barakubita n'ikimogo. Mwaravyumvise. Benshi muvutse igihugu cari ikokiye. Kero kugira umwana aje kwishuri satamutanze barakubita ikimogo. Rero ntikibuza yuko leta ibonye ko hari ingingo zikenewe zifatwa ku neza y'igihugu izifata. Kandi nabasaba bamenyesha makuru ntimuzoze muranoza inkuru nimutangure kuvuga ivy'igihugu ko biri. Ubutegetsi bw'igihugu burafise uburenganzira bwo gufata ingingo iyi canke yindi ku neza y'igihugu. So mugwi rero seni wogira ico bivuze ko kirekire ariko twebwe tugize imana bakiyandikisha ari benshi n'amatavya y'amavuta. Ariko kandi nakubahwa kuvuga yuko mwavuze yuko kwiyandikisha kugira ngo amatore ari uburenganzira. Ego ndagisubiramo. Kwiyandikisha n'uburenganzira. Mugabo gufasha umwene gihugu kumenya uburenganzira bwiwe si bibi. N'uburenganzira gufasha umwene gihugu kumenya uburenganzira bwiwe no kushira mu ngiro si bibi sikosa. Muri komine nturanyugwa tubandanye. Ego abene gihugu barafise uburenganzira ico bita droit, barafise nico basabwa ico bita devoir. Leta rifashe ingingo yuko isavye umwene gihugu kuja kwiyandikisha sikosa. Biri mu bivyo leta ijejwe ni éducation civile et citoyenne. Leta oui mu banyagihugu bikoreshwa kumengo kumbure ku gahato ntabwo amufise ko bishobora ntimuyicumujya. Igihugu niho kiri, igihugu kibandanya gikora, igihugu kibandanya kirera abene gihugu. Malari iteye bavuga ati murondera umusegetera utawuronsa arahanwa. Ikiza gitere tiravuga ati genda mwicandagishe. Mwe ntibabacandaza barakosheje. Leta resavye uko abene gihugu bitaba amatora n'uburenganzira bwayo kandi ibintu ndabivuga nshimangira ntadidinganya kuko ndabona muri ko mubigira nk'inkuru. Si nkuru nico gituma twabatumyeko. Ibi ndiko ndababwira ngomba ko n'abene gihugu bavyumva si nkuru. Leta irafise uburenganzira bwo gufata ingingo yo guhumiriza abene gihugu kwitaba igikorwa iki canke kiriya n'uburenganzira. Wavyumvise? Mubivuga uko nyene. Leta irafise uburenganzira bwo gusaba abene gihugu gukora iki canke kiriya. Obligation citoyenne, droits et devoirs. Abene gihugu barafise uburenganzira nivyo barafise nivyo basabwa. Leta yibasabye ko bitaba amatora sikosa. Sikosa. Mucumve, je nagize droit de l'homme ndazi ivyo ndiko ndavuga. Kandi amajambo ndiko ndayapima. Muri rezo sosio nimuvuga ivyo ntavuze. Mubicacura mucacure ko nimuvuga ivyo ntavuze. Leta kwisi nzima irafise uburenganzira bwo guhimiriza abene gihugu kwitaba iki gikorwa canke ikindi. Kumvo no buryo ishimye. ariko buryo ariko bikora mu n'itegeko nkuko ivyo ntavyonze ariko leta irafise uburenganzira. Uranyumva? Leta irafise uburenganzira bwo guhumiriza abene gihugu kwitaba igikorwa iki canke kiriya ku buryo ishimye. Ya? Mbandanye? Aha nagombye guhagarika induru n'ubujanja buryo ko y'amajambo. Leta irafise uburenganzira bwo gutegeka guhimiriza abene gihugu gukora igikorwa iki canke kiriya. Hatari isuku kugira isuku. Nyene ishobora mukuru w'igo ntame bivuga.
hari umwandagira isuku, ikiza ca covid cateye kora ukukarabe, malaria yateye umusegetera, sivyo? Amatora arageze iyandikishe, ntivyumvikana? Tubandanye. Ya myidogo nayishuye, ikibazo c'abidoga nacishuye.